kwa mutakaza kuja Black TV yamutumbereye hose ni gwa ko tubakunda bamwe nyene twakoze neza cyane no mutwa ku Musaga ni muri zone ni Musaga nyene yari commune kare ku muri zone ni kwishuri se Musaga aho hateguye inyigisho gwaruka ko muri commune muri zone nyene Musaga inyigisho zo kwiteza imbere no vuga inyigisho anashaka cyo gufasha nawe uri kwazikurikirana ngaha ku rubuga rwacu rwa YouTube washaka kugira mu nsi mbere y'inyigisho zaguhaye iki nka wewe umuradukurikirana cyangwa byakwigishije iki kimwe n'umwe mu bajejwe gutanga izo nyigisho n'abashurizwa Claver reka ndamwikaza kwa Mr. Murakoze cyane meze neza n'amahoro cyane karibu cyane murakoze ino munsi tubasanze ngaha bwo mutanga inyigisho kugwaruka mbega mutanga inyigisho nk'abandi ego jewe dusanzwe turi mu ishyirahamwe ryitwa Odedu Burundi Objective de Développement Durable du Burundi irongowe n'umushingantahe Isayi Ndayihimbaze jewe nkaba njejwe ndi muri coordinateur de projet njejwe imigambi muri iryo shyirahamwe rero iyi nyigisho twayitunganije kugira ngo twige yari yerekeye ukuntu twogera comment gérer l'échec comment gérer les pertes muri entrepreneuria no kuvuga kwa ukuntu twohangana n'uruhombo mu gihe turiko turategura imigambi rero twaronse umutumire yadusangije ubumenyi bukomeye cyane ku kuntu mu migambi iri kwiratangurwa usanga abantu benshi bahura n'ibibazo mugabo aratwereka ukuntu babivamwo aratwereka ukuntu bavyitwaramwo impamvu rero twabiteguye yari iyo nyene kuko musanzwe mubizi hari umugambi wa leta wo gufasha ugwaruka mu kwiyungunganya nk'ubu turashobora gutegura ugwaruka muri aya makartier abakikije igisagara ca Bujumbura ziko kenshi badakunda gushikirwa n'inyigisho tukaca dutegura izo nyigisho hamwe bishitse bagaronka nk'amafaranga canke umutahe kuntu bohangana n'uruhombo cyangwa kuntu bohangana n'ibintu bagenda barahura nabyo nivyo rero twako turabafasha mbere ko baraba nyine kurakira inyigisho hamwe ko bazitanga bazakira uko bikwiye canke hariho ivyo mu bazobandanya mubahereza no mu minsi yo kwirikira cyo gutahura neza urugendo ruracari rurerure gusa cyo twashimye no kunyigisho bazikunda biraboneka yuko abaje ahubwo bazotumira n'abandi mu nyigisho zikurikira kuko nitwebwe twagiriye ubuntu bwo kubashikira kuko kenshi abatumirwa mu zindi nyigisho usanga ari abantu nyene basanzwe bafise inyigisho canke ubumenyi kandi abo bantu niyo izo nyigisho bamaze kuzironka ntibaze gushikira ba bantu bari ahantu nyene bategerezwa gukorwako ngo bafashwe nico gituma rero twabikoze kandi biraryosha aho nyene inyigisho bazirose bya gugowa kugira ngo nk'izo nyigisho bisabiki kugira ngo baje muri izo nyigisho kuko urumva bava ko bazoza guhamagara n'abandi ni guhamagara gusaba kaza canke hari ukuntu mu sati abaza muri izo nyigisho nukunukunuku bigenda ukunukunuku izo nyigisho kugira bazizemwo ntaco bisaba kuba ugomba gusa kuzironka kuko turagomba gutanga natwe ibyo dufise gusangiza abandi experience ibyo twaciyemwo kugira ngo bashobore nabo ntibazohure navyo canke bahuye navyo bamenye yuko atari ryohereza nico gituma ntaco bisaba gusa bitegurwa n'irishira hamwe ko twarabonye ko bikeneye kwigisha abantu leadership kwigisha abantu kumotiva abantu guha intege abantu kugira ngo nabo biyungunganye inyigisho bwazo ni uruhombo bavuga guhangana n'uruhombo gute comment gérer les pertes l'échec mbega inyuma y'izo nyigisho mutegekanye iki kubera uko biri kose abagabo bwinshi bavuga ati tuzosha gutangurana nuko ariko biri kose rero usanga uburyo tutaronka bimeze nuko yagoye ko tururonka mbega mwe muhangana navyo gute inyuma y'izo nyigisho niki gica bikurikira twebwe inyuma y'izo nyigisho ikintu ca mbere twabonye nuko bajya abantu twigishije tubahindurana babigisha bakaca batanga inyigisho ikindi naco nuko nyene nabo nyene tugomba ko batangurana uburyo buke baba bafise batarinze kwitega ngo hariho ibiriko biravugwa kuko hari aho bishobora kuvuga ugasanga birabasamaje cyane ntibibashikiriye kuko biragoye rero tugomba yuko ntiduhanga amaso ibyemewe twebwe twihanga amaso ku bumenyi turiko turakira kuko nasanze ubumenyi ari bwo bufasha umuntu gutera imbere gusumba ivyaba yiteze ku muntu canke ku bandi kuko hariho ikintu gishobora kwemerwa mugabo kugira we kiguteste kuri determine kikurabe yuko ufise umugambi wo kubandanya canke ufise vision ugasanga we ntushikiriye ariko twe kica kiduha intege
tukigisha abantu hamwe muri izi miliyaridi 40 zateguwe hamwe zotangwa wowe ugashikira uco uvyitwaramwo gute wotanga umugambi wawe gute wo kwerekana gute ukuntu uburyo buzogaruka bazoba baguhaye ego bavuga ati ukoze hasunye bavuga ati ukoze hasunye butibuye umugani n'ibiti nawe cyane usanzwe uko nyene uvuze ati uko usanga mushikiriwe birazo nyigisho nyene abantu b'imuyinga karushi kirundo uko ayikugira nyene mbega gushikira kwa umeze gute dufise imigambi yo gushika mu ntara zose tumaze kuba dufise imigambi yo vision yuko dushikira bari abantu nyene umenga bari izore badashikirwa bajya bo hasi bajya nubwo bari muri seminaire canke conference usanga batagiye bajya twebwe nibo tugomba kwigisha nabo baba bigisha banakore ibyo twabigishije tukanabakurikirana niyo migambi dufise kuko nabandi baba bariko barabikora si hose bashika mugabo tuzogerageza mu bumenyi bwacu mu buryo buzoba bubonetse aho dushobora gushika turonsa abadusapotinga tubaronka tutabaronka tuzogerageza gukora ego mu kurangiza turazi kwibisha uburyo mbega mwebwe ko nabonye mu musoma material atandukanye mu kigwa mukoresha amazi mukoreramwo mbega uburyo namwe mukoresha bwa siko twitanga nye dukore igihugu siko turitanga hari uwo dusigurira umugambi akadufasha ukazubona araguhaye projecteur ukazubona araje kwigisha bariko baradufasha cyane mugabo ntibadufasha ku rugero dushaka ariko twebwe tuguma dufise rya shaka rinini cyane kuko iyo hari shaka inzira ziraboneka icyo duzi gusa tumaze kuba dufise ishaka no hanze twohigira no mwishamba twohigira mugabo tukavuga tuti icyo dukeneye gukora tugishikeko nikiyosa mu rusangi leta n'abajene mu rusangi icyo nosaba leta no ugwaruka ni gwijukira inyigisho kandi izo nyigisho baronse nabo bace baza kuzigisha abandi leta idashobora gushikira bamaze kujya batanga inyigisho nuko nabo baguma baronka ubundi bumenyi kugira ngo baze bashobore kwiyungunganya mu migambi icyo dusaba leta naco nirondera abantu baciye bugufi cyane bashobora gushikira umwene gihugu muto wo hasi ujya nyene adashobora kuja mu makonferanse akomeye ngo aronke inyigisho ujya nyene abaye muri quartier iri izore kugira ngo abo bantu nibo bakenewe kuko iterambere niryo rikeneye guherako tubone ko aribo nibo dukeneye gufasha ubwo bavuze ngo ukeneye kubafasha ubaje usanga wahamagaye umuntu akanabazi yakuriye kumutanga ngo uri kuramwigisha no nibyo ntibikunda ko azoja kubashikira kuko ntashobora gupartager iyo identité yabo iramugora kuyinjiramo ego cyo twose aba leta nuko nayo yorondera abantu bafise uguca bugufi kandi bafise gutanga no kwitanga ikabashigikira mu buryo baba bakeneye murakoze cyane waba zafashe mu telefone